Ikaze kuri mwese muriko mukurikirana imbonesha kure y'igihugu namwe bakunze ibiganiro ku kivi. Uno munsi tuza kubashikiriza bimwe muri vyinshi vyaranguwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyene cyubahiro Angeline Ndayishimiye, akaba ari nawe arongoye Fondation Bonne Action umugira neza. Kaze. Nyene cyubahiro Angeline Ndayishimiye yaragendeye ibitaro vy'Umwami Khaled aho yari agiye gukeza no gushigikira umuvyeyi yibarutse ubushuri. Akaba yagiye amugemuriye ivyankenerwa vy'abana n'ibindi umuvyeyi akenera. Yaramuhaye kandi n'akabahasha kugira ngo amusahirize mu vyo yoba akeneye. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarasavye abarundi gushigikirana na cane cane kugarukira ku batishoboye. Twatewe akamo batubwira ko hariho umupfasoni yibarutse abana batatu abavyeyi ngwinda oyibwira wayiraye ko duca tugira impuhwe yo kumva ko Fondation Bonne Action umugira neza nayo itosigara inyuma kugira ngo ize kumukeza naho Imana yafashe ivyayo kamwe irakiyegereza uko biri kose tuguma dushima kurya umugambi w'Imana ntawihaririza. Reka dushimira Imana tuzigamiriye bana babiri n'umuvyeyi anezerwe na ntumbero twaje ngaho kugira ngo tumugarukireko tongere tumukeze ku gikorwa Imana yari yakoze citeka cyo kumuha ibondo bitatu, ariko dace bihundira intumbero yo kumugarukirako naho bibiri vuga ati twame dushima ni kumuremesha ashime ko Imana yamuzigamiye bino bibondo bibiri. Murazi yuko hariho umunsi wahariwe gushigikirana mu kibano wa gatandatu wa nyuma wohereza ukwezi kw'indwi. Hamagariye abarundi bose gushigikira abo bose abatishoboye ndetse umwe wese icasumbije uwundi arabice umufasha. Hanyuma nogenda size n'inyuma nisekeza turimwo sekeza ry'umugambi w'igihugu kuri cakiza coronavirus, civuga kivuga ngo ndakira sinandura kandi sinanduza. Tubifate nka nkama tubigendere tubigire mbere n'umugenzi wa misi yose. Kuri uwo munsi nyene urongo ibitaro vyitiriwe Umwami Khaled yareretse umutambukanyi w'umukuru w'igihugu umwana yavutse afise imitwe ibiri, akaba yaciye aha abavyeyi biwe akabahasha akazomufasha kuriha igipimo ca scanner. Nyene cyubahiro Angeline Ndayishimiye yaragendeye kandi ikigo c'urukundo cyo mu Mutoyi, ikigo cashinzwe n'abapatiri n'ababikira b'abataliyano, kikaba cakira abakenyezi bageze mu zabukuru, imfuvyi n'abagendana ubumuga butandukanye. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaba yari yagiye yitwaje agakemanyi kagizwe n'ibiharage, umuceri hamwe n'intebe z'abagendana ubumuga. Nyene cyubahiro Angeline Ndayishimiye yahamagariye abarundi bose eka mbere n'amashira hamwe gushigikira abafise amikoro make. Akanyamuneza ntangere ko kwibonera abavyeyi banyokuru bacu aho bagandagaje kuno munsi wahariwe gushigikirana mu kibano mu Burundi bwacu. Fondation umugira neza nayo ntiyatanzwe kugira ngo yerekane ibikorwa by'urukundo. Ndateye intege abantu bose b'impuhwe, ndateye intege kandi ndakeje uwo wese yumva ko kugirira ineza mugenzi we ari gikorwa ciza, uwo wese yumva ko kugirira impuhwe wadashobora gutambuka wagenda yunamye wafise ubumuga butandukanye. Ndateye akamo abarundi bose amashira hamwe atandukanye aze yame yibuka gufasha abatishoboye abagendana ubumuga imfuvyi n'abapfakazi. Mama Fiorenza arongoye ico kigo yaragaragaje umunezero yakiranye iyo fashanyo, yongera amenyesha ko atari rya mbere umuryango w'umukuru w'igihugu ugendera ico kigo. Ndashimye ko mwashitse namwe muri iki kigo c'urukundo. Nukuri tutaronse uru rufasha rudasanzwe ruambaye twari kugara imyaka n'ubu twokugaye. Mu gihe umushingantahe wanyu
nyenicubahiro umukuru w'igihugu yaraje ngaha avyumvise yatubwiye ati ubu natwebwe abarundi tugiye kubunganira. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaragendeye kandi ishengero ry'abagenzi inyarurambi muri komine Rutegama akaba yari yitwaje ingabire zigizwe n'intebe 500. Yasavye abakristo b'iryo shengero kubaha uhoraho ngo kuko arivyo bizotuma imigisha n'amahoro ava ku Mana bihora ku Burundi. Ubaha uhoraho arahiriwe. Mu nzu wanyu hazoba hari imigisha itandukanye. Kandi nimwubaha uhoraho amahoro azoba mu nzu iwanyu. Ayo mahoro azoba mu nzu iwanyu abe no mu gihugu cyose, abarundi bose basagukirwe n'amahoro ahereye mu nzu yabubaha uhoraho. Nyenicubahiro Angene Ndayishimiye yarishikiye mu bitaro vyo mu Kibimba muri komine Giheta aho yari agiye kuraba umwana yavutse afise imitwe 2 arwariye. Abicishije kwishira hamwe Fondation Bonaction umugira neza, uwo mwana akaba yarakuwe mu bitaro vyitiriwe Umwami Kalede aja gukorerwa mu bitaro vyo mu Kibimba kandi bikaba vyagenze neza. Abavyeyi b'umwana Nshimirimana Emmanuel na Nibigira Odette baba muri komine Mabayi intara c'Ibitoke bakaba bakengurukira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarahaye akaganuke umushikirangajejwe amagara y'abantu no kurwanya sida. Kakaba kari kagizwe n'ibikoresho vyo kwikingira umugera wa coronavirus. Umushikiranganje akaba nawe yaciye abitanga ku barongo y'amavuriro yo mu ntara ya Gitega. Nyenicubahiro Angene Ndayishimiye akaba yasavye abaronse ivyo bikoresho kubitanga ku buntu kuko nabo nyene babironse ku buntu. Nkuko mwihangiro rya Fondation mugira neza harimo kubona amagara y'abantu amerewe neza, naco gituma hifuje gushikiriza akaganuke ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu na cyane muri kino kiza isibangamiwe na coronavirus n'Uburundi bwacu budasigaye inyuma. Fondation mugira neza yari yumviriye iti reka tubanze tuhere muri no ntara ya Gitega na cyane ariho hari cicaro cino Fondation mugira neza mu kuyumvira kugwanya cakiza COVID-19. Ni nayo ntumbero rero Fondation yategekanije maske umwe bita kamunwa 16,800 kibangikanya na thermoflash yo gupima ubushuhe 110 dasize inyuma ibyo kwikingiriza ibyo bita protection complete. Nyakubahwa mushikiranganje amagara y'abantu abakengurukiye cyane kubona mwemeye heba ibindi bikorwa mwayiko murakora kaza kutwakirira akaganuke rero nagira nsabe abarongoye ubuvuzi ngaha mu ntara Gitega mukarose ku buntu namwe muze mugatange ku buntu kaze gafashe wowe wese aje kwivuza, wowe wese haciye, wowe wese agakeneye kugira ngo ikingire cakiza COVID-19. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarakiriye ku cicaro c'ishirahamwe Fondation Bonaction abategetsi batandukanye. Aha twavuga nk'ubuserukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi Ambassadeur Li Changlin akaba yari aje amuzaniye akaganuke yarungikiwe na mugenzi we umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'Ubushinwa. Bigizwe ahanini ibikoresho vyo kwikingira umugera wa coronavirus, imashini zo kubarira, amasakoshi abana bashobora gutwaramo ibikoresho ku ishuri. Ako gaganuke kakaba kahawe abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu vya Afrika bashika 50 mu ntumbero yo gushigikira ishirahamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu vya Afrika rijeje iterambere kugira abaterere mu rugamba rwo kurwanya coronavirus. Nyenicubahiro Angene Ndayishimiye akaba yarashimiye cyane umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'Ubushinwa kuri iyo ngabiri idasanzwe. Mu migambi ya Fondation Bonaction mugira neza harimo kumenyereza ugwaruka no gufasha abakenyezi badafise ibintu bakora ngo biyungunganye bikazotuma bazokora ibikorwa byabo n'intoki zabo ari navyo bizobateza imbere bikongera bigateza imbere na Fondation na cyane ibyo icivugo cacu kirimo yuko ibyo tuzokora byose biva mu maboko yacu. Ntumbero tudashaka abantu bicara ataco beko barakora bitwaza ngo ntibahirije amashure. Twashatse ko twobegeranya tubashire hamwe bashobore kwiteza imbere, nayo ntumbero izo mashine zizoca zidufasha mu kubaha ico bakora.
nkaba nongeye gukengurukira cyane leta y'Ubushinwa yo yiyumviriye abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu byo muri Afrika. Turabashimiye cyane ukuntu natwebwe batadusize inyuma, batwiyumviriye ko baturungikira ibyo bikoresho bitandukanye, harimo n'amasakoshi abana bashobora gutwaramo amakaye ku ishure. Tukaba dutegekanya ko ayo masakoshi tuzoraba abana batishoboye, abana bafite abavyeyi badashobora kuronka utwo batwaramo amakaye. Murabona ko n'amashuri atangura mu gihe c'imvura. Umutambukanyi mukuru w'igihugu yarakiriye kandi ku cicaro c'ishirahamwe Fondation Bonne Action Mugiraneza ubuserukirishira hamwe ryawo nigitaho igwirirana ry'abantu FINWAP. Mu vyo baganiye hakaba harimo ivyo kwitaho kurusha abakenyezi barwaye indwara yo mu kigo. Nyene cyubahiro Angene Ndayishimiye yarakiriye kandi ubuserukirishira hamwe ONU ryitaho iterambere PNID, akaba kandi ariwe yakurikirana ibikorwa by'amashirahamwe ya ONU akorera mu Burundi Gary Conil. Aho baganiriye ukuntu ayo mashirahamwe yoshigikira ibikorwa by'umutambukanyi mukuru w'igihugu asanzwe ari nawe ahagarariye ishirahamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu bya Afrika gishinze iterambere OPEDAD mu mfunyapfunyo. Bakiriye ubuserukira amashirahamwe mpuzamakungu akorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Twashoboye kuvugana ku bijanye n'ishirahamwe ry'abakenyezi b'abakuru b'ibihugu ngaha muri Afrika ku by'iterambere. Twashoboye kuganira n'userukira amashirahamwe mpuzamakungu akorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi ku bibazo bijanye n'ishirahamwe ry'abakenyezi bubakanye n'abakuru b'ibihugu ngaha muri Afrika mu by'iterambere, mu gifaransa yitwa OPEDAD. Yashoboye kwemera ko nahagiye kuva ngaha mu gihugu cy'u Burundi ko azoguma abikurikirana hagufi, na cyane cyane iryo shirahamwe nserukira ngaha mu Burundi nk'umukenyezi wa nyene icubahiro mukuru w'igihugu. Kanatsinda yashoboye kumbwira ko agiye gusiga abandi baserukira amashirahamwe mpuzamakungu, tukazoguma dukorana neza nk'uko avyifuza ko ibikorwa bizobandanya. Yashoboye kutubwira ko hariho userukira ONIFAM, akaba ari nawe cyane cyane aseruka cyane muri ayo mashirahamwe y'abakenyezi bubakanye n'abakuru b'ibihugu muri Afrika mu by'iterambere, ko azoguma abikurikiranira hagufi n'ahatazoba ari ngaha hafi mu Burundi. Turamushimiye cyane ukuntu yigoye akaza ngaha anye kugira ngo tuganire ibijanye n'iterambere ry'iryo shirahamwe ry'abakenyezi bubakanye n'abakuru b'ibihugu ngaha muri Afrika. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Angene Ndayishimiye yarateye iteka ibirori bitandukanye. Aha twovuga nk'umunsi mpuzamakungu hariwe igwirirana ry'abantu wabereye ikiganda mu ntara ya Muramvya. Ibirori vyatangujwe no kugendera ibibanza bitandukanye nk'ikigo gifasha abana bashika 60 bagendana ubumuga, akaba yagiye abashiriye akaganuke ko gufasha abo bana hamwe n'ico kigo. Yaragendeye kandi ibitaro vy'ikiganda, akaba yari yagiye yitwaje agakemanyi kagizwe n'ibikoresho vyo kwa muganga. Yarahaye kandi agafashanyo abakenyezi bari muri ivyo bitaro ahereye kubaheruka kuhibarukira. Mwijambo yashikirije abene igihugu bari bitavye ivyo birori, yabasavye na ntaryo kubahiriza impanuro zose bahawe mu bijanye no kwikingira ikiza coronavirus. Wese afise akamubakiye mu magara yiwe yonyarukira kwa muganga mu maguru masha. Ni nayo ntumbero nyamukuru twahawe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yo gutsinda ikiza ca coronavirus mu civugo kivuga ngo ndakira sinandura kandi sinandukiza coronavirus. Turateye akamo ugwaruka ruri mu buruhuko, twarabonye bivanye n'inkumbu bafise baca kubiri n'ingingo z'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida mu bijanye no kwikingira ikiza coronavirus. Dusabe rero abavyeyi ababanyi mufashe mu kwibutsa ubwo gwaruka inyifato ibereye mu kuramukanya, tudakorana mu ntoki,
tutagwana mu nda. Indamutso y'amahoro irakwiye. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarahaye utuganuke tugizwe ahanini n'ibitenge ku bakenyezi bari bitavye ivyo birori bo muri komine Kiganda. Abene gihugu nabo bo mu ntara ya Muramvya bakaba bamugabiye ishashi y'inka. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarateye iteka kandi ibirori byo gutanguza isekeza ry'amezi abiri ryo kurondera no kuvura abarwaye indwara yo mu kigo. Mwijambo yashikirije abene gihugu yararemesheje abamaze gushikirwa n'iyo ndwara ko batokwihebura kuko indwara yo mu kigo ivugwa ku buntu kandi igakira. Abakigwaye nabo batarashika mu kigo urumuri yabahanuye kurengera ubabare barimwo barengera ubwoba bitura ikigo kibijeje kugira ngo babafashe. Izo ndwara ni nyinshi cyane. Umukenyezi canke umwigeme yashikiwe n'indwara yo kujojota arihebura. Arashobora no guhahamuka kuko ni indwara itesha agateka uyigwaye ntiyubahuka kuja aho abandi bari. Iyo yubatse naho rimwe na rimwe birashika akaba intabwa nabo bubakanye. Umuryango, ababanyi, abagenzi bakamukumira ntabe agishobora gukora ibikorwa byo kwiteza imbere no kwikenura. Nashaka kubamenyesha abamaze gushikirwa n'iyo ndwara ko batokwihebura kuko indwara yo mu kigo iravugwa ku buntu kandi igakira. Abakigwaye nabo mutarashika muri kino kigo urumuri twabahanura ko mwokwegera abo mubakanye mukarengera ubwoba mukitura ikigo kibijejwe. Twashaka guhanura nabo mubakanye baze bame bibuka ryasezerano abubakanye bahana, nzogukunda ndagusonere ugwaye canke ukomeye imisi yose y'ubuzima bwanje. Rirya sezerano rero sukuvuga ko nzogukunda ukomeye, sukuvuga ko nzokwegera ukomeye, twagira tubahanure mubegere bagwaye nkuko mwabisezeranye kandi nkuko mubihamagarirwa gukunda abo mubakanye. Ntihagire n'uwogira ubwoba ko yituye ikigo ngo yohava yandura cakiza coronavirus. Abaganga ubuvuzi bwarategekanije uburyo bwose bushoboka kugira ngo bikingire bakingire nabo bariko baravura. Nimureme rero nta kiza kindi muzokwandira kwa muganga, kanatsinda kwa muganga sawa kwandurira naho gukirira. Turashimiye abama bafasha Uburundi, abama bafasha abene gihugu mwirondoka rijanye n'amagara meza muri iki gisata cyo gukinga no kuvura iyi ndwara yo mu kigo. Umenye ko imfashanyo mutanga ishika ku nyota abarundi n'Uburundi. Tukaba twagomba tubamenyeshe ko leta iriko iratunganya kwagura iki gisata kijanye n'ubuvuzi bw'indwara yo mu kigo. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaratunganije inyigisho ku rwaruka rwo mu gisagara ca Bujumbura. Inyigisho zahamagarira urwaruka kugira inyifato nziza, kwirinda inda z'indaro, kwirinda kunywa ibinyayuramutwe no kwirinda ikiza ca coronavirus. Yarabahaye impanuro zitandukanye zijanye no kwitegurira kazoza. Ndi umuvyeyi wa bose, ndi umuvyeyi w'ibigaba w'intungane bose, ndi marene wa mwese kandi ndabashimiye cyane kubona mwarahevye ivyo biyobya bwenge. Nagewe nanje ndabasabe nka marene genda mugire ishirahamwe ry'ababihevye. Musanze muri fisi ni vyiza cyane, genda murondera abandi babihebe, hanyuma indongozi y'iryo shirahamwe muzorondere Fondation Bonne Action umugira neza. Icicaro caryo riri mu ntara ya Gitega muri komine Giheta ku mutumba wa Kibimba.
iyo fondasiyo rero izobereka inzira bana banje mugendereze impanuro aho muzogenda hose muze mugendane ubwenge. Bibiliya avuga ati ntimukagende nk'imburabwenge, mugure ubwenge mubugwiza kuko iminsi ari mibi. Uwe mwebwe mugeze mu bihe bitoroshe. Ibi bihe murimwo ni ibihe muhurumbirwa na benshi, muhurumbirwa na byinshi, abazobagira ibikoresho muri ibi na biriya. Icyo nobahanura, muze mugire ubwenge, mushire umutima ku kumenya bana banje. Imana ibahezagire. Turafise Imana yabiri kumwe natwe, turafise Imana uko biri kose, turafise Imana yabiri kumwe natwe. Reka rero tugaruke kuri wa mubiri wa rusengero rw'Imana ariyo mibiri yanyu. Izo nsengero rero ntimuzisambure, nimuzubake. Burya iyo umufundi yubatse neza araronka agahembo. Namwe agahembo muzoronka kubaka neza, kubaho neza no kuja mu ijuru. Shira imbere Imana, mushira imbere kubaha Imana. Imana twayishize imbere mu kibanza ca mbere cyane mu gihugu. Namugwaruka shira imbere Imana. Umwe wese ashaka kwiyumvira ati jewe muri kazoza nzobiki, nzobaho gute? Kugira rero ubeho neza, reka rero ndabagira inama. Bibiliya iravuga ngo umwana w'ubwenge anezereza se, ariko umwana w'igipfu ababaza nyina. Gasubira kavuga ngo umwana w'igipfu ni umubabaro kuri se, kandi nagatera ntuntu kuri nyina yamuvyaye. Ivyo biri mu Migani igice ca 17 umurongo wa 20. Sinifuza rero ko muba abana b'ibipfu, niyo mpamvu turi ngaha. Ntitwifuza ko mwoba gatetereza. Mwakoze kudukurikirana, naho ubutaha. Imana ibahezagira.